tutaramenya ikintu na kimwe kuri Yesu, hari ikintu cyari mu mitima yacu twaramukunda. Kumukorera n'umuriro kandi atabintu byinshi cyane uramenya kuri Bibiri ivyo ivyita urukundo. Imana utiyumvira igihembo na kimwe, utiyumvira merci y'umuntu n'umwe. Ikibazo si n'abantu, ikibazo ni wewe nyene. Hinduka wewe nyene, ubikemura indani. Urabiza ati uyu muzi nawe uranduye, igiti ntikizosubira kunaka. Ubwira uza aho nyene wumvise Imana. Imana ihabwe icubahiro. Mbere yuko ntangura kugira icyo mvuze, nagomba gushimira Pasteur Imana imuhe umugisha kunyiyumvira ko akampa aka kanya kugira dusangire ijambo ry'Imana. Numva twokomera Imana amashyi ku bwa Pasteur. Okay, ijambo rigira kabiri nagomba kubabwira nuko umunwa ari jewe, ariko ijambo ari ry'Imana. Ico turakirenganya. Ikindi kigira gatatu, umukozi w'Imana Derike aturabire muri Zaburi 39 umurongo wa 4 n'umurongo wa 5. Imbere yuko asoma Zaburi 39 kane gusha kuri 5, ndagomba kubabwira iki kintu. Aya makoraniro tuzamwo ibikorwa vy'Imana dukora, tubikore nk'abantu bazi neza ko bafise umwanya muto muri iyi. Imana ishimwe. Ivuga butumwa dukora n'ikindi kintu cyari cyo cyose tugikore dufise ibivyiyumviro yuko dufise umwanya muto cyane muri iyi. Imana ishimwe. Rero tumaximize, haba kumva ijambo ry'Imana, haba kuririmbira Imana, kuza mu makoraniro, kuvuza ivyuma, guprotokora, igikorwa cyose two turakora tugikore nk'abantu bafite akanya gato cyane. Reka umukozi w'Imana dusomere abantu. Ndahacishe mwasoma. Nduhoraho menyesha iherezo ryanje n'urugezo rw'imisi yanje uko rureha, menye ko ndigikenya. Reka nsubiremo. Ntuhoraho menyesha iherezo ryanje n'urugezo rw'imisi yanje uko rureha, menye ko ndigikenya. Erega wahinduye imisi yanje nk'intambwe z'intoke, igihe cy'ukubaho kwanje kuri wewe ni nk'ubusa. Nukuri umuntu wese naho yivuza n'impemu zihumetswe gusa. Imana ishimwe. Dawidi yandikiye Zaburi yavuze ngo imisi yanje, usomye izindi version aravuga ngo mwami nyigisha ingene gutahura ingene umwanya mfise kuri iyi si ngo rakanya kari bref gato cyane. Imana ishimwe. Aca afata aka karorero avuga ngo abantu bakinya amabiye, kera twarakina ibintu by'amabiye, hari ibintu twagira bita amapate, murabona. Dawidi rero iminsi yo kubaho wewe yigereranya nk'amapate. Imana ishimwe. Bisigura ko akanya dufite muri iyi si ni gato cyane. C'est vrai, hari abantu bacakiye imyaka 300, myaka 1000 sinzi, naho yo imyaka 5000. Nagira ndabwire yuko l'éternité n'a pas de moitié. Éternité ntigira icicumi, ntigira cijana, ntigira 1000. Numwanya muto aha kwisi ni nk'inda y'amezi 9. Niba tuhagurutse kugira tumanike ibiganza bikore nk'umuntu afite akanya gato muri iyi. Utudetaye twose tw'Imana dukore nk'umuntu atagira umwanya ngaha kwisi. Do Yesu icubahiro. Imana ishimwe. Ivyo muba kuvuga ko rero ni vya bindi nyene. Igihe cyose mbonye aka kanya mfise imvugo imwe nifuza kwa mansangiza abantu nibijanye n'ubutumwa bwiza bw'Ubwami. Pastor yariko aravuga ibintu mwumva umengo yasomye muri agenda yanje nivyo nateguye kubigisha. Imana ishimwe. Rero mpagaze ngaha kugira nsubire nkore kuri parti ya kabiri kucigwa nari natanze dernièrement kubijanye n'ukuntu umuntu ashimisha Imana.
rero aba tutari kumwe sindabigaruka ko kubera imvo z'umwanya, ariko uko umuntu yishima niko n'Imana yishima, niko n'Imana iryoherwa. Ikintu cyose umuntu yakora muri iyi si kirashobora kunezereza Imana, kirashobora kuyikora ko nk'ikintu ca mbere. Sinzi ikintu ukunda mu buzima ca mbere, mugabo Imana irashobora gukorwa ko nayo ikanezerwa gusumba ikindi kintu cyose twoyikorera. Rero uyu munsi ikintu nje kubibutsa igikorwa cyo kuvuga ubutumwa. Mugabo mbere yuko tugera kuri iyo step yo kuvuga ubutumwa bwiza, hariho ibintu numva nobanza gushiraho nka fondation, hama kumbure aho duhereza turaza kwitora mu cigwa cacu. Rero sinza kubigisha nka pasiteri, mbabarire, ndafise ukuntu ibintu ndabitegura mu kaduruvayi, muraza kumva ivyo mwumva nyene, sivyo? Sinzi amapoint kuyapanga neza n'ibindi, ariko mwumve nyene ko tugira ijambo ry'Imana kandi mwemera araza kudushoboza. Rero bene data, iki cigwa cyo kuvuga ubutumwa bwiza nubwo tugisubiramo kenshi, nta kintu na kimwe kiri compliqué muri cyo. Kubwanje nabona ibindi vyigwa ari byo twokwiga ahubwo gusumva iki, kuko iki utagikora asa n'umuntu atari mu vy'Imana. Umuntu atavuga ubutumwa bwiza ntabwo ari mu vy'Imana, kuko ivy'Imana ni ivyo nyene. Umuntu yoza agahagarara hariya mu modokari akavuga ko yaje gusenga ari mu rusengero, mugabo sivyo. Ari mu rupangu muga ntari muri sale tuko turasengeramo. Uwo muntu tuko turasengana nawe asa nk'umuntu yaje mu ikoraniro, mugabo vy'ukuri nta koraniro arimwo, kuko hajya n'abantu bakoraniye, abantu bakoraniye muri kino kibanza. Rero ijambo ry'Imana, Yesu akiduga mu ijuru, akigenda, nizo mpemu za nyuma yahemye. Akiduga ku musozi wa Elayon, la montagne des Oliviers, aho hagaze ko abigishwa bose bari ngaho, arababwira ikintu kimwe ngo nimugende muhindura amahanga yose kubabigisha. Nizo mpemu za nyuma yahumetse. Akiduga mu ijuru, musomye neza muzobona ko abigishwa kuva kuri uriya musozi wa Elayon ngo baciye bagenda aho yabarungitse kurindiriraho isezerano ry'Imana, ari ryo mpemu yera. Igihe rero mpemu yera yabaje ko, bene data, finalité y'ukuzura mpemu yera si ugusenga mu ndimi zitamenyekana, ahubwo ni intango y'ukuzura mpemu yera, mugabo si finalité. Petero yuzuye mpemu yera, ikintu yaciye akora n'igiki, yaciye asohoka ako kanya nyene aca avuga ubutumwa bwiza. Uwo mwanya abantu 3,000 baba barizeye umwami Yesu, ako kanya nyene. Imana ihabwa icubahiro. Rero impemu za nyuma bene data dufise, iza mbere n'iza nyuma, mumenye neza kare kuvuga ubutumwa bwiza bw'ubwami. Duha umwami wacu icubahiro. Bene data, uyu mugoroba nagomba kubibutsa aka kantu n'akingenzi cyane. Nabajije mpemu yera mwijoro ndiko ndasenga, none kubera iki ibi bintu tubivuga cyane haba abantu ntibakore? Kubera iki tutariko turabikora? Kubera iki umurongozi wa program kandi muvyitegurire kweri? Je ndiko ndaraba umugambi wa ba pasiteri, murabona yuko uyu mwanya wo gutanga amashikanwa nta kindi basigaye bavuga nibi nyene. Ukuvuga sinzi ko bizokurambira ugasohoka ukava muri AMC, sinzi ko uzobisiporta, mugabo ndiko ndaraba umugambi uhari, nta rundi rurimi, nta shwa ufise. Vuga ubutumwa bwiza, kandi turi mu kubwira aba protocole. Pastor ndabizi katazovyanka umuntu wese yinjiye barogisire mushasha bakiri kwiremba. Twa dupapuro batanga baradutangira kwiremba ati wowe urinjiye Vincent ujuzanye nde, hama babe baramwandika hakiri kare, kuko bagiye kuba benshi. Rero nta kuntu bazonyanyagiza ubupapuro gushika hariya mu makwe hariya. Ibi ndababwira ndazi ivyo ndiko ndavuga. Nebuyera rero ndamubaza none kubera iki ibi bintu bidakora? Ndababwiza ukuri mwijwi rituje cyane. Arababwira ngo mwarakiriye kuganza cyane muri iyo si, mwibagira ko muri ngenzi na bakavana. Bene data, kwitwa ingenzi na bakavantara muri iyi si hariho comportement bigutera.
umurundi ari muri Etats-Unis d'Amerique azi neza ko atagira impapuro zo kuba muri Amerika, nimba ariko araca amahera ariko arayaca cyane kuko arazi ko umunsi umwe azotaha. Umurundi ari muri Belgique azi ko atagira impapuro ariko aravuga ati ndabizi amaherezo no kuva ngaha mu Birigi nkasubira iwacu i Burundi, reka negeranye aya mafaranga, umugore n'umwana ninabasanga sinzoze ngaragara gutya, ahubwo nze ndabazanira ico nakoze mu mahanga, nze ndabazanira ama resultat. Yesu agiye kuza vuba. Yesu rero yaraturungitse kuvuga ubutumwa bwiza, niyo mission yonyene yaduhaye. Yesu ntiyadutumye ibintu bibiri, Yesu nta bintu bibiri yatumye abantu. Ikimbabaza nuko abantu bashizeho ibindi batatumwe, bakora ivyo batatumwe bakareka ivyo batumwe. Yesu yaravuze ngo nimugende muhindura amahanga yose kuba abigishwa. Bere data, iyo umuntu avutse burya avukana imbuto zo kuvyara, hagera zivukana sincèrement zidevelopa gushika ku munsi azotangura kwibaruka. Mugabo urubuto gwo kuvyara abarufise igihe cyose uvutse bwa kabiri, n'umuntu uza kurara ubutumwa bwiza reka kumugirira impuhwe, uwo muntu yavutse navyare. Ikibazo dufise abakristo bagiye kuri planning familiale, bakiriye planning y'isi bayaplika no mu isi y'imhemu, baca baja kuri planning nayo nyene planning iri prolonge vraiment. Hari igihe umuntu yifuza kwa gutandukanya imvyaro agafuma arindira imyaka 3 agasubira akavyara kandi kana, ariko abubu nimba rushinge nimba ari kabuntu batera mu mwemu yabo Satani yarakamaditseyo bica biranka ko basubira. We have to change our mindset. Ugukira no gupfa bifatanye n'ivyimviro byacu. Waraguze amazu menshi muri iyi si, warubatse ibintu byinshi muri iyi si, warize amashuri menshi, ego mugabe ivyo ntibizotuma isi haba iwanyu. Mwisi turi ingenzi n'abakavana. Ivyo wakoze byose, ivyo bintu wibaza ko muri iyi si bikumatanije nayo, nukuri umbabarire. Ndakubwira iki kintu, mwisi turi ingenzi n'abakavana. One day tuzosubira iwacu. None ni yihe raporo tuzoshira umwami wa? Sinzi ko umuntu yiyumvira ku kintu bita Gehinomu. Pastor, harige nimvira yuko akantu Satani yamaze gushira mu bantu arabibagiza ku medita. Hariho la puissance de la méditation yamaze gukura mu bantu ku buryo umuntu avuze ngo hariho Gehinomu, hariho n'ijuru. So avyumva arengana, yumva umengo okay, hari ijuru hariho Gehinomu, aciye bandanya umengo biraheze. No, fata umwanya uyumvire Gehinomu. N'abantu bazoteregwa mu kiyaga caka umuriro imyaka apana muri yariti, apana imyaka muri yariti, apana imyaka muri yariti, nico bita eternité. Fata amasegonda 5 yumvire eternité, yumvire ibihe bidashira icyo. Kubera ko dufise ubwenge dupanga ibintu tuzokora mu mwaka, mu myaka 10, mu myaka 50, tuzi ko tuzopfa ku myaka 100. Bene data, éternité c'est incomparable. Éternité ibihe bidashira, umuntu ari karasha alors que wari ufise umuti wo kumuvura. Ni nko kubona umuntu agwaye cancer ari karapfa kandi uhejeje gutora umuti wayo ntumuhe, uwo muntu agapfa. Iyumvire, fata umwanya uyumvire kuri eternité. Reka kumatana n'isi, maduka kwisi. Imana ishimwe, maduka. Niho mara kumaduka rero. Ndaza kwereka strategy zo kwimatura kwisi. Reka ndabishikira. Duhise cyubahiro. Muracanezerewe? Muracanezerewe? Ego. Rero iyi karite pastor turatura ngo ndaganje uganje muri isi y'umwiza, isi ya Satani. Yesu ntiyibeshe kutugira ingenzi n'abakavana. Ingenzi na kavantara bafise une période déterminée mu gihugu barimo. À un certain moment bazogenda. Harabatubanjirije ba Paulo n'abandi. Bibiri avuga ngo barara mu masenga y'amabuye, barakerewe amazosi,
baciwe ibihimba, abandi babatonora uruhu, ba Yohana barabaterera mu ngunguru yaka bazize nta kindi bazize kuvuga Yesu. Sinzi ko ari kubera turi mu gihugu kuvuga Yesu ataco bitwaye, bica bisinziriza ishengero nka bimwe vyegera ku Yerusalemu mu vyakozwe n'intumwa rimwe 8. Yesu akabara ati muzoye ivyana byo kunshingira intahe i Yerusalemu, Yudaya, Samariya no gushaka kumera zisi. Hama muri aho ni muri vyakozwe n'intumwa rimwe 8, mu vyakozwe n'intumwa 8 rimwe ngo bahera uwo munsi bahama cyane ishengero. Stefano bahejeje kugira uko. None turindiriye hamwe. Strategy simple. Wewe nka wewe. Sincèrement. Wewe ubura umuntu umutumira ukwezi kose. Iri shengero gicaye ngaha tworigwiza ko kabiri. So dimanche. Iyi dimanche nyine. Iri shengero gicaye ngaha tworigwiza ko kabiri. No fiske kubwira umuntu ati please ndagutumiye kuwa Mungu. Ndabizi ko mwese murafise abantu mufise ko autorité. Dushaka tureke data wanje aba bafise ko autorité. Murafise abantu mufise ko autorité. None bari hiye. Uri chef d'entreprise udatumira n'umukesiye wawe. Uri umushefu ku kazi, umushefu wawe aragukunda numubwira ubutumwa bwiza, none bizohereranye ireka zotabwa muri Gehinomu kandi amaraso yiwe. Jambo ry'Imana sije ndabivuze, Imana izo yaguharura siko none ibintu byo kudibama tubivemo kubera ko abantu badibamye bumva bari muri zone de confort batariko baravuga ubutumwa bwiza. Paulo yavuze ngo ntavuze ubutumwa bwiza nobona ibara arabizi ko yoca apfa. Paulo ikintu cyamwegeje kuri we acizera Yesu. Ananias Imana iramugendera iramubwira atumviriza, hariho umuntu yitwa Sauli w'Itaruso ahejeje kwizera, genda umusengera humuke kubera yarahumye murabizi. Ananias umutima urasimba ati yo ati ariko uwo muntu n'umugesha ati n'umuntu akunda kwica abantu bizera ibintu twizera, ati afisa n'ivyete byo kurimbura abakozi bawe. Atoya ari jambo ndakunda Imana iramubarira ati uwo Paulo nyene uwo Sauli akwiye kubona imibabaro ukingana azohura nayo azira izina ryanje. Rero Christianisme y'ino munsi yatuzanye ahantu h'amasezerano y'ubwoko bumwe, ubwoko bwa viza. Amasezerano yo kumererwa nabi mu gikorwa c'Imana nta kibaho, n'amasezerano yo kuva mu bwiza ngo tuja mu bundi, yo gucakira ibintu runaka, amasezerano yo kurongora no kurongorwa, amasezerano ya promotion, amasezerano yo gukora iki entreprise kizonyiganza isi, niyo maprofesi uyu munsi dufise. Ariko profesi ya mbere Paulo yakiriye yari yo guzohura n'imibabaro kubwo ubutumwa bwiza. Erega Paulo evangelization ya mbere yagize i Yerusalemu aharonsa abigishwa bake, abanyedini barahagurutse ngo bamwice, bamushira abigishwa biwe ati Paulo ugira uherewe bagira bakwice, babanza bamutekera mu kintu biti gisangaza ibidenga murabibona, ngo barakiduza ku ruzitiro rwari rukikuje Yerusalemu, bamurekurira hirya y'uruzitiro, barekura umugozi uriko ca gisangaza kugira ntavunagurike, abona gucika arirukanga. Aho rero yari mu cyo bita bateme. Iyo ni bateme. None utararonka bateme y'ubutumwa bwiza ufise bateme. Dutangura kaminuza barakumwa ahantu hose ugasigara usano ngaha mu kiganza, bakagukubita atakosa babakorera ngo ni bateme. Ibi bintu by'amafyeri tubireke tuvuga ubutumwa bwiza. Mbe ibintu byavuye hehe gapaza? Ibintu kutavuga ubutumwa bwiza byavuye. Tureke ibintu by'amaroberiyo. Ibi bintu ndiko nabo barira ni ibintu bikora. None kubera iki dimanche umuntu atoza afise uwiwe gutya kandi nta by'umugore n'umugabo, je vous avise, nta bintu by'umwe ni mu yindi muyandi madomene. Mwijuru nta by'umugabo n'umugore, umugore atumira wiwe, umugabo niba muniganira umukozi, niba muniganira nta byonzi, mugabo uzana wiwe wawe ndazana wiwe. Shingiro ry'Imana ryaguke, dukorera Imana, tuve mu bintu bya tugutunganya. Turaba ambasaderi ba Kristo, twe twaratumwe.
rero mu gihe twatumwe reka dukore ico nyene uwadutumye yatubwiye gukora, nimuze tugikore kuko nta yandi makiriro nyene, nta handi duhungira, nta handi. Vuga inkuru nziza y'umwami, babwire yuko Yesu Kristo ari we nzira n'ukuri n'ubugingo, nta muntu ashobora gushika kwa data muciyeko. Ivyo bintu birakora. Ibikugoye mutumire, simple invitation. Kuri mariage umuntu arahagarara mu ibarabara agatumira n'abatazi bose bakaza muri mariage. None ko muri je ndiri kibazo, kweri ko muri mariage twududasara abantu 800 tubakurahe. Ndakwegere Satani ari umugome, ni ariko araba meeting ngaho mu ibarabara y'imigambi, ni murabe power bijya bintu bifise. Par ailleurs hari n'abantu basiba mu ishengero bagiye muri meeting, ce qui n'a pas de sens. Umuntu akaja mu ibarabara agatumira abantu atazi kandi bakamwita, kandi umunsi w'amatora tukagera twese tuja gutora, tukamutora tuti turaguhaye ijwi. Kubera iki? Ama strategy. Yaragize strategy nziza za politike bituma togwa. None izo strategy zibura mu bwami bw'Imana gute? Mbeko tutagura udupira tubwandike kuko Yesu ari umukiza, mugabo tukandika kivy'imigambi. Why? Tugure natwe imipira tuyandike ko Yesu akiza, Yesu ari mwiza, Yesu agira neza. Duvume twigira ku banyamigambi, rega ko baradusubya ubwenge. Ko mu ndabe rega ndiko mvuga ubutumwa bwiza. Mfise na confidence nyinshi ngaha. Iyindi problem nabonye ituma abantu batavuga ubutumwa bwiza, barakunda isi. Hari umuntu umubwiye ko Yesu agiye kuza bimujena, bagiye abantu bari buzuye imyuka ya Satani. Pay attention, nusubire no kugendana nabo, kandi bari mu mashengero. Hari abantu babwiye ko Yesu agiye kuza, ngo ntibikunda, ngo hari ibicapo, ngo ntararekura. Wewe uri n'ibicapo utararekura, ibyo tuba Yesu ataza gutora umugeni wiwe. Ukabona ko yamatanye n'isi, yamatanye n'ibintu by'isi nyene, akumva ariko ari enjoyinga isi nyene, isi akumva umunsi umwe nabwira ubutumwa umuntu, ndabwira nti ariko Yesu vraiment cembo nayoza tukako turatera inkuru, aravuga ati ntaze vraiment nararongora. Kurongora nibiki? Mbe kurongora nibiki hajya? Reka kurongora n'icyo bipfana n'ubwami bw'Imana, kandi Yesu azoza abantu batararongora, abandi bararongoye. Aho tararongora kumbura zinduke je mu gitondo, ni yaba Yesu arayataje. Reka rero ndabaganirize ku tuntu tubiri très important, niba tukoza gufasha umuntu atwumva. Hariho strategy zo kugira umuntu abe efficace mu ivuga butumwa. Ndababwira izi mwemu, mugande babwira n'izi bifadika nyene. Hariho rero strategy itigera ibura mu madomene yose y'imwemu abaho. Umunsi umwe abigishwa basanga umwami Yesu, baramubwira bati, mwigisha twigishe gusenga, teach us how to pray. Abigishwa mukurikiranye neza Bibiliya yose, nta munsi n'umwe muzosanga barabariye Yesu ngo twigishe kuvuga ubutumwa bwiza. How? Oya, ico kibazo Yesu n'ubu ntaracishurako, mugabo yararungitse mpemu yera. Abigishwa ikintu kibazo très important munsi y'imwemu babajije Yesu, baramubariye ngo twigishe gusenga. Strategy ya mbere mudasubirizwa no gusenga, no kubana n'Imana mu masengesho. Ndababwira igituma gusenga muri evangelisation ari cyo kintu ca mbere dutegerezwa guherako. Gusenga birazivya amajwi yose y'isi, bikaduza ijwi ry'Imana. Kuvuga ubutumwa ntabwo ari igikorwa cy'umuntu, ntabwo ari igikorwa cy'umwungere, ni igikorwa cy'Imana. Kugira rero nk'ayo ma strategy nimurabe, abigisha bakibwira Yesu ngo twigishe gusenga, mu bisanzwe bari bamenye neza yuko nibamenya gusenga neza bamenye byose. Haleluya. Nibamenya gusenga barahejeje kwakira udustrategy twose, utuntu twose bakeneye. Kandi se mwivuga ubutumwa gusa no mu yandi madomene yose. Mwigisha nasomye version bita the Passion Translation, bavuga ngo mwigisha twigishe akamodeli keza ko gusengamo.
iyo modere rero iyo bamaze kuyicakira, kuko ibintu bivuga kubera iki, nasanze abakristu batari bake uno munsi, ariko muri ayo museni baza kataba hari, barasengera lo materiel, ibintu bigaragara gusumvya ibitagaragara. Niyo bisonzesheje bisonzeshereza kugura imodokari. Burya tubaye sincere, aha ni ndaramara iminsi 3 asengera imisha, atakindi kintu ariko arakora, twobaharura ku ntoki. Jewe kuva kuwa mbere, kuwa kabiri, kuwa gatatu ajya amasengesho pastor yatangaje, nta kindi kintu ngiye gukora, ngiye gusengera imishaha gusa. Nta n'amahera yabise insengero, amahera kubera kumugara k'ururimi usanga isengesho ryahindukiye kubera ubushobozi bwo kwimenyereza. Musomere Monsieur Derike Matayo 9:37-38. Maze abwira abigishwa biwe ati ivyimburwa ni vyinshi ariko abimbuzi nibo bake, nuko nimwinginge n'ivyimburwa arungike abimbuzi mu vyimburwa vyiwe. Amen. Maze abwira abigishwa biwe ati ivyimburwa ni vyinshi ariko abimbuzi nibo bake, nuko nimwinginge n'ivyimburwa arungike abimbuzi mu vyimburwa vyiwe. Uwo bita umwami, the Lord of harvest, izindi bene niko zavuze, umwami w'ivyimburwa yarekuye ijambo ati jewe ngira ndababwiza ukuri, ivyimburwa nta kibazo kirimo, ni vyinshi biruzuye. Mugabo ikibazo gihari, abimbuzi nibo bake. Mugabo ivyimburwa, kote y'ivyimburwa, ni ukuvuga kote y'imishahiri kiratembera aho mwibaraba, nta kibazo kiri. Kote y'ivyimburwa nta ngorane iri. Mugabo ico kibazo, ariko Yesu ngira yarazi n'abakizwa bo muri 2025, yarazi ko abimbuzi bazoba bake kwera. Enda rero ca muri uwo mugwi w'abimbuzi. Mugabo imbere yuko tubaronka, hari ijambo Derike yadusomeye, yavuze ngo nimwinginge n'ivyimburwa. Kwinginga, tumwingingira iki? Kugira azana abimbuzi. Abimbuzi nabo bagire gute? Erega sipoza uno murima w'ibigori wuzuye ngaha, iki kibanza cyose ca AMC, mumbwire ngo amen. Aha hose huzuye ibigori. Hama rero pasteri aje gusoroma ibigori, sivyo? Agaca hera hajya kuri biro yiwe agasoroma ibigori. Vyukuri ivyo vyimburwa zobiheza ryari? Mugabo duciye tuza tungana gutya, tuje kwimbura ibigori biri ngaha kuri AMC. Buryo umwe wese acakirana n'ikigori mu minota 5 tuzoba duhejeje. Mwami wacu cubaye. Buryo ibigori aha byorara biheza. Kubera iki? Abimbuzi bagwiriye babaye benshi. Aha, kumbe kwinginga ni principe y'imhemu ituma evangelisation uba efficace. Iyo ni kote ya mbere. Akandi kantu kagihagaze ku kwinginga, bene data, mushireho ibibanza byo gusengeramo please. Atari ngaha ku rusengero muhira, umuntu adafise icyumba asengeramo, adafise sara asengeramo, iyaranje ingoro iri Yerusalemu. Ba Daniel igihe cyose bari mu buhungiro no mu gusenga, amavi yabo bayerekeza Yerusalemu. Abisilamu kote zose bosengamo muri iki gisagara, muri nord, sud, est, west, barirasura yuko bariko bararaba imaka ivyo bizera biri umugwa w'ivyo bizera. Rero nawe Yerusalemu hawe ni hehe? Rondere Yerusalemu hawe, hama ugende upfukameyo ubwira Imana uti Imana ndakwinginze, twinginga Imana. Ibi rero numwimenyereza ukaze, kuko nta kwinginga wigirisha, winginga ibikurimwe bikuruhije. Aha nta kwigirisha mana ariko uribaza kuzimira gushikaho uvuga ngo ndatura imishahiranzako irakuzako. Rego uri kugwanya ijambo ry'Imana. Yesu yavuze ko tuja ku mishaha, ntiyavuze ko izotuzako. Imishahiranzako Yesu yavuze ngo nimugende, iyo ni insurance.
Yesu yavuze ni mugende, mugabo urabihindukije ngo imishahi iranzako. Urinde wewe? Bankamere neza pastor, bamfata isalamu neza. Ibi ndiko ndabivugira imbere y'umwami. Urinde uvuga ngo imishahi ikuzeko. Yesu yavuze ni mugende, ni verbe kugenda, kugenda. Mugabo uri kuratanga komande ngiranzako irakuza kurinde, uri kurahakana ivyo umwami yadutumye. Rero nico bita rebellion in the church. Nubugumutsi, ivyaha byo kugumuka ku ngingo y'umwami, n'abagumuka ku ngingo z'igihugu barafungwa. Prayer izotuzana ahantu dukunda ivy'Imana gusumba ivy'umubiri. Prayer izotuzana ahantu, haleluya, prayer izotuzana ahantu wumva ko imbere n'inyuma ni Kristo. Igihe cihamwa kiza kitaza uzovuga uti ndi ready no gupfira ubutumwa bwiza. Igihe kimwe nariko ndatembera ya Dizabeba, hama ndasohoka muri hoteli nja kuvuga ubutumwa bwiza. Hama rero nta kuvuga ubutumwa bwiza, mpemu yararantiza icongereza. Ndabwira umwana wo mu Islam, ndamubwira Yesu ko amashengero abiri akazeyo, nasanze ari shengero bitanga ba orthodoxe n'aba Islam. Ndabwira ubutumwa bwiza, kandi ntimuzorambigwe. Hari abo muzobwira bakemera, hari abo muzobwira bakanka. Mugabo kora the best. Ndavuga ndangije arambwira ngo Allah is my God. Narushe ndavuga nta kundi, umwana mwiza muremure w'umusore asa neza aranyumvisha ko Allah ariyo Mana yiwe. Ikintu cyambabaje ntacyo nkoze, abantu baca baraza kuntera ubwoba, barambwira ati ntusubire kwigisha muri iryo zina rya Yesu, uzuravuga Imana iguhezagire gusa nturenze ngaho, mbwa ntusubire kuvuga Yesu. Ndambwira nti ndabivuga jewe nivyo nizera, ndabivuga. Dusa rero nk'abantu bagomba guharira. Bene data, nimuraba akagahengwe keza turimwo, yo igicu cyo kwira yo Yerusalemu bwarigeze kwira, abigishwa babiruka ko kujya biruka ku gikoko mu ishamba. Tangura wimenyereze, tangura uje ku mavi, uvuga ubutumwa bwiza bikimeze neza. None abantu bakunda AMC, tureke ibindi birebire. Abantu bakunda irishengero turimo bagire gutya, oyagira reka kandi mugumizeyo gatonyi, tugumizeyo gato, nimwihutiye gukurayo sawa. Ubu rero ndabonye ko ishengero ryose riri ngaha rikunda AMC, sivyo? Mbega muhakundira iki? Suko mwabaye nka Petero umunsi umwe abwira Yesu ati mbega twokuvaho tukaja hehe, kandi wowe ufite amajambo y'ubugingo. Petero ijambo ryari ryaramukozeko, aravuga ati icoza cyose sinzokurekura. Rero nimba ufise ibintu ukunda, kubera iki utabikundisha abandi? Mugabo kugira utwe impressione ugacushira ko stati ya Barcelona isomene yose, waraye uravye match ya Barcelona na Real Madrid, match mari iminota 90 je nk'ibiraba niyo mperuka sinzi kikiri. Mugabo nturasanga iminota 90 udahagaritse, mugabo curaba match iminota 90. Desordre spirituel. Gute utarasanga iminota 90 ugacuraba match iminota 90 uri umukizwa? Nsigurira ivyo bintu birashoboka. Real Barcelona siniko navuga ko kura umupira ari bibi, I'm so sorry. Mugabo nje nshaka umuntu agenda kuraba igihe iminota 90 abanza asenga iminota 90 yuzuye, kandi binabaye ngombwa bahora bagira prolongation. Igihe prolongation utarayisenga banza usubira yugire prolongation y'umuntu. Twigendere muri Mariko 16, dutembere rero gatonya 16-15 gushika kuri 18, duhere kuri 15 tugeze kuri 18. Arababarira ati mugende muje mu bihugu byose, mubwire abaremwe bose ubutumwa bwiza. Urakoze buke Monsieur de Heike. Ni Yesu ariko arabarira abigishwa, mugende mu isi yose muvuge ubutumwa bwiza. Ako turakarenganya, bandanya. Uwizera akabatizwa azokizwa, Uwizera akabatiza azokizwa, ariko utizera azotsindwa n'urubanza. Bandanya. Kandi ibimenyetso bizokwama iboneka ku bizera nibi. Aho rero icambere ibimenyetso
bazosenda abadayimoni mu izina ryanje. Bande bazosenda abadayimoni mu izina rya Yesu? Abagiye kuvuga ubutumwa bwiza. Kuko hejuru reka tuganire. Hejuru havuga ngo arabegera, yegereye abigishwa. Ati ngira ndabayagishe. Ati nimugende mu mahanga yose muvuga ubutumwa bwiza. Ni bande? Ni bamwe babigishwa. Ubu rero baragiye. Inyuma yo kugenda kumbe nibo bazosenda abadayimoni mu izina rya Yesu. Pastor, sabakizwa bose basenda abadayimoni n'abakizwa bariko baravuga ubutumwa bwiza. Hari ibindi bavuga? Bazovuga indimisha. Yego. Bazofata inzoka, nibanwa ikintu cica ntaco kizobagira na gatoya. Rero ingeretse ngaho rero ugavuga ngo ndatura kandi ndizera yuko nzonga icica ntaco kizongira kizoguhitana. Iryo jambo ry'abari abantu bagiye kuvuga ubutumwa bwiza. Ishano ririca abakizwa kuko utari kurumvira urapfa. Reka twibandanirize de. Tugende muri Luka 10 naho de. 10:19 kandi ngira ndangize. 10:19. Ehe mbahaye ububasha. Dusomera umutwe w'amajambo. Bamwe 70 bagarutse Yesu ashima Imana. Hari abantu 70 Yesu yatumye kuvuga ubutumwa bwiza. Ndabiparaphrase ngo baragaruka banezerewe cyane ngo bahita babwira umwami Yesu ati mbega urabiziga mwigisha ati abadayimoni batwumviye mu izina ryawe. Yesu biranka kasamarira mu tundi tuntu ati jewe nabonye Satani akoroka nk'umuravyo. Abandi bariko barinjoye ati abadayimoni batwumviye nawe Yesu ati mbonye Satani akoroka nk'umuravyo ntimujyango mujyame. Satani akorotse nk'umuravyo. Rega muze murabe abakizwa bose bavuga ubutumwa bwiza nta nibigeragezo barongo. Rega ndafise ubwoba ko bakorera Satani. Kuko nous sommes dans un pays ennemi. Nous avons été envoyés dans un pays ennemi. Turaba ambassadeur apana mu gihugu cyari cyo cyose mu gihugu cyase. Et quand on parle du pays ennemi, biratandukanye nuko nova ngaha nkaja na karorero nkaja muri Amerika. Amerika niba dufite umubano mwiza na mahoro. Mugabo badutumye nko mu gihugu kimwe tuzi ko cankana n'u Burundi. Nibara nituzi vyoba. Kubera iki? Twagiye dans un pays ennemi. Yesu gihe yarungika abigishwa yaturungitse twebwe dans un pays ennemi. Aranavuga ngo ndabizi kwisi banka. Ndabizi kwisi banka. Ngariko muhumure naranesheje. Mugabo isiratwanga isinidukunda. Isinidukunda. Rero nitwatumwe mu butumwa bw'ibihugu dusangiye relation diplomatique zimeze neza. Oya twatumwe dans un pays ennemi. Ngwehe mbatumye nk'intama mu mabingira. Ugacuza ukinjo ibintu ngahanye ugasanga abo twasanze muri ico gihugu wabagize abagenzi wabagize ibintu byose poto wimatanije nabo genda hange. Nous sommes dans un pays ennemi. Umenye ico watumwe dans un pays ennemi. Abantu bazi kari ingenzi nakavantara bambwire ngo amena. Waheza ngo wagiye kuganza dans un pays ennemi. Ivyo tuganza ngo si ivyo. Ibyo tuganzamwe n'ibindi. Deri urumva rero ni Yesu hajije kubatuma. Rero baramuzaniye raporo ku murongo wa 18 deri simba gatabari huhera 18 twumva amajambo ariko aravugwamo buke arababwira ati nabonye Satani avuye mu ijuru akoroka nk'umuravyo. Mwibaze Yesu ntanagize commentaire ati wow hata abadayimoni babumvi yabanje ababwira ati ahubwo ikintu shaka kubabwira mubanze munezerererwe iki kintu ati nuko amazina yanyu yanditswe mu gitabo cy'ubugingo murahiriwe ko ayo mazina basi byarangiye ivyanyu. Mu yandi majambo Yesu ariko yatasha importance ku kintu cy'uko amazina yandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Nariko yatasha kuri ubwo buntu dayimoni zatwumviye amazina yanyu yanditswe mu gitabo cy'ubugingo kandi muvuye kwandika n'abandi mu gitabo cy'ubugingo. Uwo niwo munezero. Acavuga ngo iki? Mbahaye ububasha bwo gukandagira inzoka na scorpion. Ububasha umbonera bwahawe bande? Abari bagarutse bavuye kuvuga ubutumwa bwiza. Ubushobozi bwa wa mwasi bwose kandi nta kintu kizogera ico kibagira na gatoya. None ntimurumva umuntu avuga ngo
nta kintu kizogira icyo kingira, nta kintu kizogira icyo kingira, ihema ryanje nta kintu kizogegera, ihema ryanje. C'est pas pour tout le monde. Ivyo bintu naho utobyatura, naho utobe ubushobozi bwavyo ntibunyegeje mu kwatura, ubushobozi bwavyo bunyegejwe muri obéissance yabanjirije ivyo. So crediri reka ivyo bintu by'amateori de la passé positive, ivyo n'abapagani babikoze, c'est de la psychologie. None ko mutatura ko pastor atarahagara hatubwire ngo atura ngo ndumugabo ndumugore ndumukobwa ndumusa so ko twabaye convaincu ko Sartiere ari umugabo, hama mama barikora akaba umuvyeyi do sexe féminin, mugabo dushaka kwatura muje sino kwatura ngo umuvyeyi nibikunda kubera iki naremwuku naramaze na jewe Sartiere kwemezwa ko ndi umuhungu. J'ai pas besoin de confesser ces histoires, c'est barbarie. Ngo ndi umuhungu, ngo ndi umugore, ngo ndi umuki, ngo ndi umuki, ngo ndi umuki. Uri giki? Wabaye ico Kristo yakubwira. Nimba uri convaincu ahubwo ko uri umutunzi, don't lose your time watura ibintu uri ko watura nere kutunze. Ubwo Derek agacavuga ngo je ndatunze n'amafaranga afise. Kubera iki? Ari convaincu ko atunze arayafise. None ntayafise. Igabane bafise turabamenye. Abantu bafise turabamenye. Pastor sibyo? Turabamenye. So, shaka kubwira iki rero? Shaka kubwira yuko nitwatura kugira tube. Ahubwo vyo bavyize y'abatwatura twinjoyinga ico twabaye. Ati man, ndagushima ko wampaye imishaha 10. Yo, iraya yakiriye Yesu. Baravuye kuzimu, baragiye mwijuru. Ewe Yesu wakoze. Umuntu agacagira akaveye special. Nico rero bita veye special. Mugabo veye kuvuga ngo nta kibi kizogira ico kigira, nta kibi kizo. Ahubwo uri kuragwana navyo ufise ubwoba ko kigira kikubeko nyine. Kuko nturi muri obéissance. Ya. Pastor, iminota 2. Uragaheza gigo. Rero tubandanye. Strategy ya mbere ni prayer. Strategy ya kabiri ngira ndababwire ibindi bijanye na pratique turayibwirana ngaho mu ntebe dusohotse. Ati burya rero umuntu wamushikiriye bigenda gutya. Mbe ko tutaronka ayo madomande y'abantu babikeneye. Iga ntibizoherera ngaha kuri podium. Ingo tuganire quelque part curti heze. Uri umwe muri babiri muri batatu. Bera ariko arakorera umwami, Versa ariko arakorera umwami, nawe uriko arakorera umwami, ni muronderane hamavuga ati none wewe ko numvise ujya muntu ngo niwe yabatijwe niwe wamuzanye wabigenjeje gute mpimitwe mugabo iyo kurondera amahera turayihana. Rero akantu kagira kabiri gakomeye cyane, aga strategy ka kabiri muri evangelisation kandi kindani. Reka Derike yirukange mu byakozwe n'umwa 11:24. Ivyakozwe n'umwa 11:24 karibu. kuko yari mico myiza, Kuko bariko bavuga umugabo yitwa Barnabas, bariko bavuga ro caractère barnabasien. Barnabas yatowe gukorera umwami, Imana iramuhagurutsa. Rero igihe kimwe bamurungika muri mission, mugabo hari ikintu bamuvuze ko nshaka ko twese twigako. kuko yari mico myiza, Kuko yari mico myiza, yuzuye mpemu yera no kwizera. yuzuye mpemu yera no kwizera. Bica bigenda gute? Abantu benshi bagwirirana ku mwami Yesu. Reka nsabe Vincent nzanira ibikoresho byanje. Umva kandi umunsi akantu mbega yavuze Monsieur Derek yadusomeye. Mumvise jambo ry'Imana ngene ryavuze. None ko Vincent nije namuhamagaye. Ni mu ndabe umwanya bampaye uramperanye. Barnaba ngo yari mico yo ntakabase wanzaniye. Irukangira ukanzanira hajya. Kinga mfashe. Iminota 2. Barnabas ngo yari mico myiza akuzura mpemu yera no kwizera. Nta butumwa ngaho buravuga mugabo ngo abantu bagaca baza ari benshi kuri Yesu. Ivyo bintu birabaho. Strategy ya kabiri ni kugira imico myiza. Les missionnaires n'abantu bategerezwa kugira caractère nziza. En fait, bunye ikintu kibloka evangelisation ni ibyaha. Urumva abantu bakora ibyaha muri quartier bamaze kubikorerayo ati none jewe ndaza kuvuga Yesu ati biraza kumvuna ibi bintu
rero ihane ugire karaktere nziza nk'iya Barunaba, bizotuma umunsi umwe utabatumira ngo tujye gusenga, ahubwo bakubaza ati mbega iyo mana yawe iri hehe, bakurondere gutya, baze bakurikira iyo ugiye gushika binjiye muri iri rembo. Kubera iki? Kubera ni ijambo ry'Imana, imico myiza. Barunaba ngo yagira imico myiza, akuzura mpemu yera, akagira n'ukwizera, ngo abantu ngo bagaca bizera Yesu ku bwinshi. Kumva imico myiza yotuma abantu bizera. Mu minota 2 rero ndangiza, Vincent amfashe atore ikirahuri ansukiremwo akagakoka gakenya. Akarorero ndatsiko mushaka kwa mukazi, ariko ngoma ndakoriante muri lisanse yanje. Haguruka fata ayo mazi, yanzaniye amazi make ariko ntaco. Fata nako kabasi. Murabona umuntu wese atavuga ubutumwa bwiza afite ivyimviro bisa gutya. Murakoze cyane mama pastor. Umuntu wese atavuga ubutumwa bwiza afite ivyimviro bisa gutya. Ni bibi, ni bijumbiro no kuri vyirabura bisa nabi cyane. Umuntu atavuga ubutumwa bwiza asa gutya, mindset yiwe yubatse gutya. Reka rero twige strategy, ahangira no batubona neza ngo duhagarare ngaha. Rero ni giki kizotuma vya bintu vyawe bitameze neza vyirabura vyomera neza, kugira abantu bari hanze nibakona bizeye, bizova kuri wewe n'umwanya ubishakamo. First, mu gihe ushaka ko binyaruka, usukamwe aya mazi n'ingoga na n'ingoga, iri baragira burarica rihera, cyo tubona amazi asa neza. Aya mazi rero ni prayer na karaktere nziza. Prayer na karaktere nziza, imico myiza, tubishize muri vya vyimviro vyacu, dutera duhinduka. Uno munsi turi kuwa gatatu, umuntu yaje mu makoraniro yasenze, ivyimviro vyiwe kameme, nimba yasenze cyane murabona ko bitera bihinduka. Kuwa gatatu rero aciye asiba amakoraniro, kuwa Mungu n'iyindi ndwi, ukwezi kuraheze, amezi 6, nta n'umuntu ariko arabwira ubutumwa bwiza, na kire kimwe ariko arakora. Burya nigumiye gutya, murabona ko atakindi kintu kirajamwo. Burya ndaha nta bindi biriko biraba. Mugabo plus nguma niga ijambo ry'Imana, plus nguma senga, plus nguma mpindura karaktere, ivyimviro burya turabirembeje tubihonda, ubwirabure butera bugabanuka. Mugabo bifata kanya. Iyo ukeneye ibinyaruka, kora ibinyaruka mu isi y'impemu. Iyo ukeneye kuvyitondesha naho, Yesu ashobora kuza ivyimviro bigisa gutya ayi. Ariko ansukire gato, suka gose ntaje, zana nariya. Murabona aha rero ngeze n'abakizwa bahevye ivyaha bikomakomeye, baraheba ubusambanyi, baraheba kubesha, mugabo still ntibaravuga ubutumwa bwiza. Burya ntibirera nyene biracasa gutya. Reka tugume dusukayo rero ijambo n'amapratike menshi n'amasorti missionnaire, tuja kuvuga ubutumwa bwiza. Suka Vincent, ubu n'umukizwa ari kuri vitesse, umukizwa ari kuri vitesse bigenda gucyanya. Suka cyane Vincent, umukizwa ari kuri vitesse rero yashitse atuka uko yatanguye sikarangije. Yagumya developa proye mu gitondo, saa 10 arasenga, saa 6 arasenga, gatanu ku munsi, 10 ku munsi, akanya ko asigaye aje mu modoka akaguma ari rabaka santarabaye, agacagira n'ibico byiza muri quartier, hama ubutumwa bwiza ntibusubira kumugora. Abantu bacasigara bakora ati yo atujya muntu n'intore, ati mbega none je nomera aho umwe aravuye yava n'umunyavyaha n'umupagane, ati mbega burya vyokunda ko umuntu aheba gusambana, yoheba kubesha, yoheba kwiba obere, yoheba gutukana, yoheba gukora ibintu biriya. Ivyo vyose rero yamaze kwegerana, arashobora kugukurikira kubera ko we wabinesheje. Duhaye Yesu icubahiro, muragaheza gigo. Pastor ndarangije, murakoze cyane.